Amahoro mwebwe mwese mwahisemwo gukurikirana amakuru aca kuri televiziyo yacu kaze muyavugwa mu rurimi rw'ikirundi tukayahera ku ngingo nkuru zikurikira. Hatangujwe kuri uyu wa kabiri ibikorwa bijanye no guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori. Umuyobozi mukuru w'ikigo BER kijejwe gutorokanya amakori n'amatagisi ya leta akaba yahamagariye abatangakori kwijukira gukoresha umuhora w'ubuhinga bwa none mu kuriha kuko ngo n'uburyo bunyaruka bukanarinda ubusuma. Abakoresha ibarabara ryo muri zone ya Nyakabiga barababazwa n'ingene ritera ryononekara, ivyuma ngo birahononekarira, bagasaba inzego zijeje gukurikirana amabarabara kugira ico zikoze. Muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Abatanga kori bahamagarirwa kwijukira gukoresha umuhora w'ubuhinga bwa none mu gutanga amakori. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uno wa kabiri, umukuru w'ikigo BER akaba yamenyesheje ko mu guhimbaza uwo munsi w'umutangakori abajejwe ico gikorwa bategerezwa kwijukira uwo muhora kuko ngo birafasha haba mu gucungura umwanya no mu kugwanya ubusuma busanzwe bukorwa. Uyu mwaka tuzowuhimbaza umunsi mukuru ku civugo kivuga kiti twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyesha no kuriha amakori n'amatagisi, dushigikire iterambere ry'igihugu. Ico civugo nticaje giturumbuka kuko kijanye n'ibikorwa tugezemwo bijanye no gushira umuhora ngurukana bumenyi abandi bita mu gifaransa télédéclaration et télépaiement des impôts et taxes. N'ubuhinga bwaje nk'inyishu ku batanga kori kuko ababukoresha baheza bakamenyesha kandi bakariha amakori n'amatagisi aho baba baherereye hose batarinze gushika ku kigo BER, kandi igitansi ca BER bakakironka ubwo nyene biciye muri ubwo buhinga nyene. Ivyo bikaba bishobora gukorwa umwanya uwari wo wose, haba mw'ijoro canke ku murango, bivanye n'ingene umutangakori wenyene avyifuje. Muca mwumva ko akarusho ari kanini cane cane kubijanye no gucungura umwanya. Kira noneho ubwo buhinga nyene burafasha kugwanya ubusuma butandukanye kuko ivyemezo vy'ingene warishe amakori biba bibitswe mu mashini nyabwonko, kandi ntushobora guhindura uko wabishikiye. Kuva rero dutangura gukoresha ubwo buhinga ku wa mbere Nyandagaro umwaka wa 2023, dufatiye nko ku mwimbu w'ukwezi guheruka kwa Gitugutu, hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Mu gihe muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none kugira boroherwe mu mirimo yabo ya misi yose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe ahamagarira abagwizatunga bitavye ihuriro ryahuje abagwizatunga bakorera ivyabo mu Burundi hamwe n'inzego za leta gutegura imigambi iteza imbere igihugu. Umukuru w'igihugu avuga ko ibisata nk'uburimyi n'ubworozi n'ibijanye n'ubutare hamwe rero n'igisata c'ingenzi biri mu vyofasha ko amafaranga yinjira
mu gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabimenyesheje kuri wa kabiri hasozerwa ibikorwa by'iryo huriro ryari rimaze iminsi 2 i Bujumbura. Abagwizatunga hamwe n'amakoperative y'abene gihugu canye n'abene gihugu nabo nyene bimbuye ivyabo twese tukagira urunani kugira tubihingure bigira kanovera gatuma dushobora kubishora. Ivyo rero bizoshoboka ruko mu ntara no mu makomine twahaye ubushobozi abarongoye intwaro n'abajejwe ibikorwa. Nitugire urutonde rw'ivyo dukora neza na neza, dukore tuzi yuko ari ibitugirira akamaro, ari byo dushobora twebwe nyene kwikoreshereza canke tugashora mu yandi makungu. Ibisata dushobora gukoreramwo biriho n'uburimyi n'ubworozi, ubutare, turafise n'igihugu ciza cane gishobora gukwega ingenzi kugira ngo nazo nyene zinjize amafaranga muri iki gihugu. Nico gituma rero dusaba n'abadusahiriza ko tukiri ku ntango, turacabagora mugabo ntibibaze ko tuzokwama tubagora iminsi yose. Turiko turagira koko indinganizo nshasha isaba abahinga. Abo bahinga mwabivuze benshi badusaba yuko tubaha impembo nini. Mugabo bavuga ngo baze kuko ubwo buhinga iyo mpembo nawe ugacibura bagaca bankakuza. Ivyo turabibona ariko nagira nsaba Barundi uretse kuronka impembo usaba impembo abari umucangero igihugu cawe naco uragiteza imbere. Aho notera kamo Abarundi bose bafise ubuhinga, uwumva ko afise ikintu yoterera yaba uri hanze canke uri mu Burundi agerageze aterere iki gihugu cyacu tucubake kugira ngo ejo nicamara gutera imbere azavuga ati nanje narashizemwo umuganda. Duhiriwe duhishije abadufasha mu iterambere, turamaze kubona nka PNID yarashoboye kuduterera abahinga iyo nyene, none turazi yuko naba badufasha yaba BAD canke Banke Mondiale bose barashobora kudufasha kugira ngo turonke abahinga bakwiye bazotuma dukora koko tubona iyo turiko turaja. Amakuru twabateguriye harabandanya. Abakoresha ibarabara ryitiriwe Republika riri muri zone ya Nyakabiga cyo kimwe n'abahaba baridoga kw'iryo barabara ritera ryononekara. Abahacisha ivyuma vyabo bo bidoga ko navyo bigenda birahera ku munsi bagasaba inzego zibijejwe ko ryokorwa rigahera. Ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanyana. Iryo barabara ryitiriwe Republika ku batarizi rigabura amakartiye ya Nyakabiga ya 2 na Nyakabiga ya 3 ryuzuyemwo ibinogo. Ivyo navyo ngo birabangamira cane imodokari ziricamwo nkuko bamwe mu bazigendesha babivuga. Urabona nk'umutwe tugendesha ivyuma ingorane ntiyoreka kuhaba, irahaba kubera iki n'amamorotiseri abariko arahaherera tugendera mu binogo nako biteye isoni. Bagendesha izo modokari gusa bavuga ko babangamiwe n'ibinogo vyibonekeza muri iryo barabara muri kino gihe c'imvura. Ivyo binogo byuzuramwe ibishanga, imodoka zirengana zihuta zikabitera abagenda n'amaguru. Kandi si twebwe gusa twacisha imiduga n'abagenda n'amaguru. Iyi imvura eje kugwa ngaha ariko aragenda hari abantu baba bariko barihutira sinzi byaba bariko barihutira bagenda banyaruka n'imodokari aragenda aca mutarukiriza kibiziba. Umuntu nimba aragiye nko ku kazi aca asubira inyuma uko nyene agasubira kwishanda gusa akazi kiyo karapfuye. Abacisha ivyuma muri iryo barabara bavuga ko batanga amakuru buri gihe, basaba ko ryosanurwa kugira batahure ica amakuru batangishwa kora. Turatanga 50 iyo utabitanze ugacererwa aho ni ku mwaka, iyo ucerewe uraguca amande ya 25 ukacuriha 75. Ayo nayibarabara mugabo urabona yuko nubwo tuyatanga nakora ivyibarabara. Ayo mafaranga twayari barabarango bariko baragira gute atavyo bariko barakora. Kabiga aratahura akamo gaterwa n'abarongoye mu gihe biboneka ko hari ibikorwa byo gusanura iryo barabara vyari byaratanguye mu nyuma bigahagarara. Gervin Ndihokubwayo
afise umwizero ko mu minsi iri imbere ivyo bikorwa bizosubira gutangura. Nk'abajejwe intwaro muri zone ya Nyakabiga bwa mbere ho twomanza kubwira bene igihugu yuko botekana bakarindira bihanganye, tumaze dushime rero ivyakozwe hama turindire n'ibindi kubaza kubidukorera. Duhamagara bene igihugu kuguma batekanye kandi babumbatiye amahoro n'umutekano mu kurindira yuko abayi batanga ivyo bikorwa bagaruka kugira ngo baheze babandanye isemo bari batanguye. Ivyo biruko mu gihe mu minsi heze umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB yari yabwiye radio Isanganiro ko hari umugambi wo gusanura amabarabara wari wataziriwe zero nido pool, ariko ubu bikagaragara ko utabandanije. Akoze Evariste Nziko Banyanka, abana bashika kuri 63 nibo bahebwe n'abavyeyi babo muri uno mwaka turimwo. Nibiharuro bitangwa n'urunani FENADEB ruhurikiyemwo amashirahamwe aharanira agateka k'abana. Ico caha ngo kirahanwa n'itegeko, igitabo c'amategeko mpanavyaha y'u Burundi, nk'uko tubisomerwa na mugenzi wacu Ornera Muco. Ku gace ka kabiri kivyerekeye ivyaha bikorerwa abana mu gitabo c'amategeko mpanavyaha ku ngingo y'536 havuga ko abadakingiye canke abatitayeho umwana atarakura canke uwundi muntu adashoboye kwikingira kubera amagara make canke ubwenge buke bwabo babihanirwa umunyororo uva ku mezi 2 gushika ku mwaka hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 200,000 iyo vyabereye ahantu haca canke haba abantu, canke bagahanishwa umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 3 n'ihadabu ry'amafaranga 50,000 iyo vyabereye mu gahinga kanyaganande. Ivyo bihano bishobora kugwizwa na kabiri iyo abagiriwe n'ivyo vyaha ari abo uwo mwana canke uwo muntu akomoka ko bahawe ububasha n'amategeko bwo kumurera. Igihe naho umwana yatawe n'abavyeyi canke abari basanzwe bamureze, vyaciye bituma umwana ashikirwa n'ingorane nko kumugara, guhohoterwa canke gukorerwa amabi afatiye ku gitsina, abo bavyeyi canke abarezi bahanishwa umunyororo w'imyaka 10. Ariko iyo naho umwana yaciye yitaba Imana baca bahanishwa umunyororo w'imyaka 20. Ibiharuro bitangwa n'urunani rw'amashirahamwe ruharanira agateka k'abana FENADEB bikerekana ko abana bahotewe mu buryo butandukanye nko gufatwa nabi, guhohoterwa canke gutabwa n'abavyeyi bashika 706 muri uyu mwaka wa 2023 kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi. Muri abo abatawe canke bahebwe n'abavyeyi bashika 63, abakobwa bakaba bashika 36, abahungu nabo 27. Umakungu naho abanye-Palestine 33 bari bagizwe imbohe barekuwe kuri uyu wa kabiri. Amakuru dukesha abagenzi bacu ba Africa News akamenyesha ko iryo rekugwa ritumye bagera ku 150 b'abanye-Palestine barekugwa na Israel kuva hatanzwe agahengwe mu karere ka Gaza. Ayo makuru tuyabaza mugenzi wacu Lydia Gahimbare. L'administration pénitentiaire en Israël ujejwe mabohero mu gihugu ca Israel yatangaje mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri irekugwa ry'abanya-Palestine 33. Abo bose bakaba barekuwe mu ijoro ryakeye mu ntumbero yo kubandanya gahengwe k'imisi 2 katanzwe mu guhagarika ingwano hagati y'igihugu ca Israel n'umugwi Hamas. Abandi bantu 19 bari bagizwe imbohe, ahanini bagizwe n'abakozi bava mu bindi bihugu bakorera mu gihugu ca Israel, bakaba barekuwe n'umugwi Hamas, ariko ivyo ngo bikaba bitaraba ibijanye nako gahengwe. Maze rero abandi bantu bagizwe imbohe n'umugwi Hamas bikaba byari bitekanijwe ko barekugwa kuri uyu wa kabiri mu gusubiza mu ndumane igihugu ca Israel. Ubutegetsi bwa Israel bukaba bwaronse urutonde rw'abantu 10 bategerezwa kurekugwa ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri. Amasezerano yo guhagarika byifata kibanza intambara ahagarariwe n'igihugu ca Qatar gifatikanije n'igihugu ca Egypte yatumye haba ukurekura abantu 50 bagizwe imbohe igaza kuva igenekerezo rya 7 ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Ako gahengwe rero ngo kakaba katumye imiduga itwara ibifungurwa mu karere ka Gaza isubira kurengana. Nouveau camion d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Arakoze Lydia Gahimbare, bakoze na bagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru twabashikirije nk'abari hano nciye nsozerera makuru yo kuri no munsi. Ndabashimiye namwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.